Babaramukije mwese bene data nkunda aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo subiye guhicubahira Imana data kuko nyemereye kongera kugaruka hano kugira ngo nsangire namwe iby'umwami Imana yashize ku mutima. Reka dusenge. Gitandara Mana yera y'ububasha ndagushimiye cyane kuko usubiye kunyemerera Kristo kuza hano kuganira na bene data ku byo washize ku mutima wanje. Ndi imbere yawe Yesu ndakwinginze ngo ndongore mpwemu wawe mwiza antegekera ibyo nkwiye kuvuga. Mu izina rya Yesu Kristo wonanse ni Satani n'abadayimoni biwe batsindwe mu izina rya Yesu. Ubutumwa bushikire mwene data umufashe umushitse aho ugomba kwagera. Ni mu izina ryawe gera Yesu ndabisabye. Amen. Haleluya. Numva ngomba kubanza kuririmba kuririmba no gusoma iyo ndirimbo kuko nta melodi yayo nzi. Nomero 154 ndasoma amajambo gusa kuko niho harimo message ngomba gutanga. Havuga ngo Yesu wantangiye ubugingo umpumura amaso mwami wanje n'ibyanje byaha wishizeko mu kumfira ku musaraba. Ewe rukundo wangiriye nta wundi mw'isi akunda nacyo, n'ubuntu bwawe bwanyimitse nzorinda mpfa nkigukorera. Imana nihabwa icubahiro. Uyu muririmbyi yavuze ngo naka kana ashakamo ngo n'ubuntu bwawe bwanyimitse ngo nzorinda mpfa nkigukorera mwami wanje. Imana nihabwa icubahiro. Uyu munsi Imana yampaye ubutumwa ku bakozi b'Imana, abantu bahamagawe n'Imana, abantu bimitswe n'Imana, abantu bari mu gikorwa c'Imana. Abo ni Imana yantumyeko. Uyu munsi mu mwanya uheze kuko niho nkivyuka mpejeje kubona ubu butumwa ngira ndabahe muri kano kanya. Urumva ko atari bwa kera subwejo n'ubw'ubu nyene. Nabonye ndi mw'ishuri kandi harimo n'abandi bantu mu ishuri. Bona rero nka kwa kundi abantu baba bicaye, ntabwo nashoboye gusobanurwa ngo kumenya ngo ni naka na naka twari twicaranye, ariko nabona ari abantu benshi twicaranye muri iyo shuri. Hanyuma mbona haje umuntu asa nkaho umenga yoba ari umwigisha, yaje mu ishusho y'umupasiteri nzi kandi nubaha. Hanyuma rero aje aricara nawe acarambwira ngo Pasiteri Françoise, aca mbaza ibyo ambaza ngo ambaza nyene naho ntoreka ntobivuga mugabo yambajije ibintu vyerekeranye na vie privée yiwanje. Hanyuma abimbajije bimwe ndamwishura ndamubwira nti ibyo ntavyo nzi ahubwo urabaza naka. Ibi navyo arambaza nti ntavyo nzi urabaza naka. Hanyuma rero ivyo biheze ncanguma nibaza kubera iki yanyise Pasiteri Françoise, ko atahora binyita gutyo. Mbega yabinyise kubera iki? Ntangura kwiyumvira yabinyise kubera iki. Ntangura kwiha amarezo izo noba nzi zotuma hari ukuntu yoba anyise gutyo. Mboca ndihorera mugabo ntangazo n'ukuntu atahora binyita gutyo. Hanyuma ivyo biheze nca mbona ariko arahamagara n'abandi. Uyo nyene nabona asa n'umupasiteri nubaha, aca arahamagara n'abandi nkabona ahamagara umuntu amuvuga mu izina, n'ayo mazina nayibagiye
nawe amubaza ibibazo nawe yishura. Mu nyuma nza mbona ni nk'aho ariko acatangura rero kuduha proje yiwe, ngo yari afise proje agomba ko dukora. Nabona ari proje yo kubaka. Hama rero uko kuntu yariko arahamagara umwe yamuhamagara umwe amuha ibyo azokora. Hanyuma rero amuhaye ibyo azokora, bamwe nkabona bahaye ibikorwa bigumye nko kugira plan y'inzu nk'akarorero canke plan y'inyubako, so wari we wese yoshaka kuyikora. Bisaba aba engineer babyigiye. Aho nkabona abandi abaha kuzokora gutya, donc umwe wese akamuha uko azokora. Nanje rero aca arampamagara, aca arambwira ibyo nzokora. Ndashimira Imana ibyo yambwiye kuzokora, nabona ari ibintu binyoroheye, ntuvuga ngo byongora. Mu nyuma mbona haje uwundi, kandi yaje twamaze kwicara, nawe mbona aricaye. Uyo wewe namumenya, namenye nturya ni naka. Nawe mbona amuhaye ibyo gukora. Mu nyuma ahejeje kutubwira umwe wese, nza mbona duhaye ama-envelope manininya, ama-envelope manini, mbega no yagereranya na gute, ama-envelope manini yoba yangana nk'iki kintu canke manini gusumba, kandi za envelope usanga umenga barakunja, nuko ngaha hafi ntayo mfise hafi. Hanyuma rero kuri iyo envelope hari kwizina ry'uwayihawe. Icangiye kuntangaza rero nsanga hariko amafoto ya babandi bose yagenda araha ibyo bazokora muri ico gikorwa bose bahawe gukora. Mbona hariko amafoto yabo bose, amafoto yabo. Hama rero ahejeje tuca turagenda, ariko imbere yuko tugenda aca aravuga ijambo ariryo numva ryantangaje cane. Avuga ngo nk'uko mubonye aya mafoto ameze ari kuri envelope y'umwe wese yahawe. Nabona umenga sinzi ko novuga ngo ni nka fishe. Aravuga ati nk'uko mubonye aya mafoto y'aba bantu bose ari kuri fishe y'umwe wese, ati nuko mumenye yuko nta muntu n'umwe aruta uwundi. Ati nk'uko mwese mubona mwahamagawe mugahabwa ibikorwa, mwese nta muntu n'umwe aruta uwundi. Aca yongera avuga ati ariko ibikorwa ubwabyo mwahawe biratandukanye. Icyo nahawe na nakawundi yahawe biratandukanye, ntibingana. Hama ahejeje kuvuga ivyo aca aragenda. Agiye nca mbona rero hariho uwo twari kumwe, tuca turajana. Tujanye tugenda turavuga tuti none mbega aya ma-envelope ko ari manininya tuyatwara gute? Mbese tugende tuyashire muhira tuyabike? Ariko wowe ndarambwira ati oya, reka turayagumana. Naye ndamubwira nti tuyagumanye twohava tuyata, kandi tuyagumanye abo duhura mu nzira bohava bavuga ati zana turabe, zana dusome. Ni rero mbona ahubwo tugende tuyabike muhira, hanyuma umwe wese rero acagenda akore ibyo abwirizwa gukora. Imana ishimwe. Reka turabe ijambo ry'Imana. Imana yaciye impa ryo mu Banyefeso. Ya haleluya, urakoze mwami Yesu. Abanyefeso igice ni ca 4, turahera ku murongo w'11. Haravuga ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuba
kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubake umubiri wa Kristo. Haleluya. Muri iyo foto nababwiye, nababariye ko cari igikorwa cyo kubaka, ariko kubera yuko ari ibintu by'impwemu, ntabwo ari ukubaka urusengero, ahubwo ni ukubaka umubiri wa Kristo. Imana ishimwe. Hanyuma rero muri uko kubaka umubiri wa Kristo, umuntu wese yahawe igikorwa ari bukore, ariko abakozi bose barangana. Imana ntihabwe icubahiro. Hanyuma ku murongo w'13 ngo kugeza aho twese tuzoshikira kukugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo. Haleluya. Hariho aho umwami agomba ko tugera muri uko kubaka umubiri wiwe. Agomba ko ngo dushika ku kunengesera kugeza aho dushikira kugiranira ubumwe bw'abizera Kristo. Ngo kandi ngo kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze. Imana ishimwe. Kuba umuntu akuze si ukuba umuntu akuze mu myaka, oya, ahubwo ni ukuba umuntu akuze mu buryo bwo kumenya ikibi n'iciza, mu buryo bwo kumenya mbega ijambo ry'Imana rivuga gute kuri ibi bintu, mbega nk'ibyo niko kuba umuntu akuze. Ngo no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo. Haleluya. Ngo kugira ngo dushire ubwana. Imana ishimwe. Ngo ntituzungazungishwe n'imipfunda, ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshi bw'abantu. Bene data, ikintu kigoye kibabaje uyu munsi ni inyigisho z'ububeshi bw'abantu. Hari inyigisho nyinshi z'ububeshi bw'abantu. Izo rero umaze kuba umuntu akuze, uca ubibona uti aha barabesha, aha siko bimeze. Ariko iyo umuntu akiri umwana, ngo byose bije biramutwara, bikamuzungazungisha, aje akakwigisha bugacukurikira, undi akakwigisha bugacukurikira. Imana dutabare. Hanyuma ngo n'ubugunge bwabo. Hariho ububeshi bw'abantu, hakabamwo n'ubugunge, ngo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Bene data, Imana dutabare. Ngo ariko ngo tube imvuga kuri turi mu rukundo. Yesu nashimwe. Tube imvuga kuri turi mu rukundo. Ngo dukurire muri we. Dukurire muri we muri byose. Ari we mutwe ni wo Kristo. Umuntu adakurira muri Kristo, bene data, nta kundi gukura ko aba afise. Ariko niba ukuze muri Kristo, werekane guca bugufi, werekane urukundo, werekane ingeso zose ziba muri Kristo, zerekana umuntu yakuze. Kuba umuntu akuze si imyaka ubaye mu gakiza, si imyaka ubaye mu gikorwa, ahubwo ni ingene ubayeho muri Kristo. Werekana urugezo rwiza rw'abantu bakwiye gukurikiza ko muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Kuri 16, umubiri wiwe wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifatanya ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cose gikora ibango cagerewe. Haleluya. Kuri we niho uronka gukura kwawo, ukubakwa mu rukundo. Aha bariko baravuga umubiri wa Kristo. Nk'uko muri ya nzozi nababwiye ko twari benshi kandi twahawe ibikorwa bitandukanye. Hanyuma muri ibyo bikorwa umwe wese yabwirizwa kubandaniriza muri ico yahawe, kugira ngo byose bimere neza.
dutanze akarorero k'umubiri w'umuntu nk'uko nyene mubona umuntu ameze. Ijisho rifise akazi kayo, umunwa ufise akazi kawo, amaguru afise akazi kawo, ariko ijisho ntiryovuga ngo reka je ndikwije, oya, kuko ijisho ribonye ikintu umuntu ucuvuga ati reka tugende kugikura hajya ahantu, kandi umuntu uvuze ntibisobanuka ko kica kihava. Amaguru abwiza guca haguruka ati ndagiye kugikuraho, kandi amaguru agiye si amaguru agikura, amaboko niyo aca gikura. Bene data, tumenye uko Kristo yatugize kubaka umubiri wiwe. Wewe nanje na naka wundi twese turi mu murimo w'Imana, kandi uwo murimo w'Imana cyane cyane igikuru ni iki gikuru n'uwaduhamagaye. Haleluya! Igikuru ni nyene umurima, igikuru ni nyene umurimo. Nyene umurimo niwe ashaka ko dukora kiriya gikorwa, kandi kugira ngo kiriya gikorwa kimere neza nuko wewe uhaguruka ugakora kirya watumwe, nakagakora kirya yatumwe, nakagakora kirya yatumwe. Imana nishimwe. Kandi hagati y'ibyo byose, hagati ya wa wundi akora kiriya na wa wundi akora kiriya, kugira ngo bikunde bagumane bakundanye, habwiza kuba mu rukundo. Umugozi w'urukundo niwo utuma urugingo rufatana n'urundi. Imana ishimwe. Kugira ngo tumenye neza yuko igikorwa twahawe ni igikorwa kimwe, ni kuduza, ni ukubaka, twubaka umubiri wa Kristo. Haleluya! Imana nishimwe. Hanyuma maze kubona ibyo byose rero, ijambo nakuyemwo canke inyigisho nakuyemwo yanyigisha ivuga ngo uko mubona amafoto ari kuri fishe y'umwe wese, ni ukuvuga ngo kuri umwe wese ntihariho ifoto yiwe, oya, ahubwo hariho ifoto ya bose. Uwitwa naka yari afise amafoto ya twese, uwundi akaba afise ifoto zose. Bisobanurwa ngo iki? Muri uyo murimo nyene yaduhamagariye Data, nta guhamagara ngo wewe uce wumva ko ari wewe, atari wewe ubonetse nta kigenda, oya, ahubwo wewe kora igikorwa cawe, naka wundi akora igikorwa ciwe. Namba wewe uri umurongozi, hariho naka w'umuvugabutumwa, hariho naka w'umuririmbyi, hariho naka w'umuki, hariho naka kujya nyene. Umuntu wese cyo yahamagariwe, haleluya, agishishikarire. Imana ishimwe. Nakuyemwo isomo ryitwa ngo twubahane, kuko twese twahamagawe na Data. Ntihagire uwiyumva ngo jewe kuko nkora biriya, nkora ibintu bikomeye, kuko nababwiye muri ibyo bikorwa bitandukanye twahawe, hariho bamwe bari bafite ibikorwa binini bikomeye, hariho n'abandi bari bafite ibikorwa bitoye mugabo bashobora, ariko umwe wese yahawe ku rugezo washobora. Imana ishimwe. Kandi kuri urwo rugezo ashobora, ubwo nabwo ruba rukenewe, kuko rutabonetse wa wundi akora bya bindi binini nawe ntashobora kuronka ingene abikora. Rero ngo twubahane twese, dukundane, tumenya ko twese turi ku gikorwa kimwe cyo kubaka umubiri wa Kristo. Imana nihabwe icubahiro. Hanyuma mu nyuma zaho umaze kubona kuko urumva ayo manvelope yari amanvelope menshi, hanyuma rero kandi imwe yose yari yamaze kuyitegura. Reka data sito twamutumye ngo aduhamagare, ahubwo yaduhamagaye kera. Imana ishimwe. Yari asanzwe afise ayo manvelope kuko yahamagara umwe wese. Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma rero ikindi nabonye nuko nabonye muri abo yahamagaye, muri abo narabonye mu ishusho y'abantu uyu munsi batakiriho bamaze gutambuka. Ndavuga nti none ko nabonyemwo naka. Hanyuma nongera mbonamwo n'uyundi yaje mu nyuma, ariko ikibanza ciwe cari kihari. Noneho Imana ishishikara kunsobanurira ati erega ibi twubaka uyu munsi ntibitanga uyu munsi. Uyu mubiri wa Kristo twubaka watanguwe kera. Haleluya. Watanguwe kera. Hariho bene Data bakoze bakora igikorwa cabo baragenda. Uyu munsi hariho wewe nanje turiko turakora. Ariko kandi no mu nyuma zacu Kristo Yesu agitebye hariho nabandi, kuko nabonye hariho ibibanza
ikindi kibanza cajemwo umuntu aza mu nyuma, ariko nawe izina ryiwe ryari riri aho yanditse. Imana ishimwe. Rero nshuti zanje, ibi bikorwa twatanguye ntibitanguranye na twebwe, ahubwo turi ku isemo ry'abandi, aho abandi bashikije, kuko nabo bahamagawe nkatwe. Imana ishimwe. Rero tugire kubahana, tugire gukundana, amacakubiri aveho, amacakubiri, Yesu we, amacakubiri aveho. Hari amacakubiri y'uburyo butandukanye, hari amacakubiri y'ibitsina, hari amacakubiri y'intara, hari amacakubiri yo kuvuga ngo jewe ndi mukuru gusumba wewe, hari amacakubiri atagira uko avuga. Ariko ibyo byose Kristo yambwiye ati kurya nyene mubona amafoto, ifoto ya naka niya naka niya naka niya naka zose ziri ku ifishe yawe, ni ukuvuga ko mwese muri umubiri umwe, mwese mugize umubiri umwe, mwese mwubahane, mwese mukundane kumwe. Imana ntihabwe icubahiro. Ikindi rero nabonye ca nyuma nuko ayo mafishe ubwa mbere nabonye asa nkaho wamenga yasa n'irangi rya nabonye afise irangi risa gutya. Ayo mafishe yose canke nabona umenga ni envelope, byari binininya kandi bisa gutya. Ariko mu nyuma nca nongera mbona nk'uwonyereka ari kure, twamaze gutandukana n'abanyeshuri bandi, bon ego kuko twari mu ishuri nivyo, tumaze gutandukana n'abo bakozi bandi. Hanyuma mu nyuma nza mbona nk'umuntu ari kure, umwe navuga nti nabonye asa n'umupasiteri nubaha, mbona nkaho umenga ndamubona ari kure cane, ariko kandi ndamubona afise ya mafishe yacu yose, yamaze kuyatwara yose, kandi mbona ari amafishe yera derere, adasa nk'iri rangi nababwiye, ariko noneho mbona ayafise mu ntoke yose ari amafishe yera. Imana ihabwe icubahiro. Ibyo rero sinzi ico bisobanura, ariko data niwe yobimenya, kandi nabonye bifise mu ntoke byose. Imana ishimwe. No gusobanura ngo niduheza ibikorwa, nyene ibikorwa yaduhamagaye, ibyo yadutumye gukora, azorekorta amafishe yacu yongera yatware. Arabe ko ibyo yagutumye inshuti yanje wabikoze, arabe ko ibyo yantumye nabikoze, kuko imbere y'ibi turiko turakora hazoba kontrole y'ibikorwa twakoze, hazoba gupimirwa ibikorwa twakoze, hazoba kuraba ko twabikoze neza, kugira ngo duhabwe impera ikwiranye n'ibyo twakoze. Imana data ibahezagire, ibaha umugisha. N'iri jambo umwami Imana yampaye kugira ngo bakozi bene data ntihasubire kumvikana ukuryana hagati y'abakozi, ntihagire gusubira kumvikana ukugayana no gukengerana hagati y'abantu. Imana idufashe, Imana dutabare, twese twubaha uwaduhamagaye, kandi twese dufise igikorwa turiko turakora umwami yadushinze. Imana ibahezagire. Data, mu izina ryawe ryera, ndagukengurukiye Kristo Yesu, uguhamagara kwawe, ndagushimiye mwami, umwe wese ibyo wamutumye, ndagushimiye uwera, ndagushimiye. Icubahiro inganji ni ibyawe ibihe bitazoshira. Nuko rero mwami Imana, umuntu wese yumvise buno butumwa, Kristo Yesu bugire aho bumuhinduye, bugire naho bumushikanye. Umuntu wese agira umwete yo gukora ibyo yahamagariwe, kuko igihe kiraje kandi uzotwara amafishe yacu, ukontorora ko ibyo waduhaye ari byo twakoze. Udufashe, uduhe guheraheza neza umuntu wese ico wamutumye. Ndagushimiye kubikoze gutyo, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo usumba byose ndabisabye. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo rero, numero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46, kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana ibaha umugisha. Amen.